ubwiza bw'Imana bukubira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Turashimira Imana igitondo ciza. No munsi umutwe w'amajambo uravuga ngo urunganwe rutiteze guheba canke urunganwe rutiteze kubivamwo. Niryo jambo Imana yashize mu mutima wanje kuri uno munsi. Urunganwe rutiteze guheba canke kubivamwo. Uno munsi shaka kuvuga kuri bene iyi generation kandi ushobora kwa partena ku mugwi w'aba bantu kubwo urugezo rwabo rwo kugendana n'Imana atana rimwe bitega kubivamo canke guhagarika. Imana ishimwe cyane. Ndashaka ko dusoma passage mpagarara kuno munsi, Nombre chapitre 27 verset 1. Nombre 27 verset 1. Maze abakobwa ba Serofehadi bigira hafi. Serofehadi yari mwene Eferi, Eferi mwene Gileyadi, Gileyadi mwene Makiri, Makiri wa Manase, bo mu muryango kwa Manase mwene Yosefu. Aya niyo mazina y'abo bakobwa ba Serofehadi: Makira na Noa na Ogira na Miluka na Tirusa. Gushika kuri verset 11. Bahagarara imbere ya Mose na Eliyazeri umuherezi n'imbere y'abakuru n'imbere y'ikoraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, baravuga bati: Data yapfiriye mu bugaragwa, kandi ntiyari muri rya koraniro ry'abifatanije na Kora kugarariza Uhoraho, ariko yapfiriye mu byaha byiwe ubwiwe gusa, kandi n'abahungu yasize. Ni iki cotuma izina rya data rizimangana mu muryango? Nuko atasize umuhungu? Nuduhe kuzogira ishamvu mubi wacu. Maze Mose ashira Uhoraho amajambo yabo. Uhoraho abarira Mose ati: Abakobwa ba Serofehadi bavuze ivy'ukuri. Nuko uzubaye kwegukira ishamvu mubi wabo, ubashikirize ishamvu ya se. Kandi ubarire Abisirayeli ati: Umuntu niyapfa adasize umuhungu, umukobwa wiwe azaba ari we mushikirize ishamvu yiwe. Naho niyaba atasize umukobwa, muze mushikirize ishamvu yiwe abo bavukana. Kandi niyaba atagira abo bavukana, muze muyishikirize ba se wabo. Kandi se niyaba atagira abo bavukana, ishamvu yiwe muze muyishikirize mwene wabo arusha abandi kuba uwo hafi, ayegukire. Iryo rizobera Abisirayeli bwirizwa bazohora bakurikira mu guca imanza nk'uko Uhoraho yabariye Mose. Haleluya. No munsi nshaka kuvuga kuri kino ciyimviro nzohagarara ko kugira ngo twige kuri rino jambo. Mu gihe cose Bibiliya yanditswe, yaba mu isezerano rya kera canke yaba mu isezerano rishasha, hamye hariho abantu b'ubudasa. Aba bantu b'ubudasa ikintu kibaranga nuko babaye abantu bafise ukwizera. Ugasanga mu buzima bwabo ukwizera kwamye kubaha access canke kukabaha uburenganzira ku bintu abandi bantu bataronkeye uburenganzira. Ibi bigaca bitwigisha kandi bikatwereka yuko nimba igihe cose Yesu yarakogwa ko n'ukwizera kw'abantu, kandi ukwizera kw'abantu kukabatuma bagira access ku bintu menga ntibari bavyemerewe. Ndabahaye nk'akarorero, hari umugore w'umunyamahanga kazi yasavye ko Yesu amukiriza umwana. Yesu aramubwira ati: wewe ntaho duhuriye kuko ntiyari umwisirayeli kazi. Ariko uyu mugore avuga ijambo ryo kwizera rituma Yesu agira ico akoze kubwo kwizera. Rero ukwizera nico kintu cadutumye dukizwa. Ukwizera niko twagize ukwizera kw'ico Imana yakoze, biduha uburenganzira bwo gucika abana b'Imana. Ariko muri uru rugendo rwacu rw'agakiza, ukwizera igihe cose ni ikintu gikomeye, kandi ukwizera ni ikintu kigomba kwidevelopa, ni ikintu kigomba gukura mu buzima bwacu. Kandi uku kwizera ndiko ndavuga kuri uyu munsi aho ngomba gushimikira, ni ukwizera umuntu agira iyo atumbereye Imana, ariko bifatiye ku kungene azi Imana. Igihe cose wegera Imana uyegera ufise uko uyizi. Igihe cose wegera umuntu kugira ngo musabe service ni ya parti hinge numuzi. Iyo uje gusaba umuntu service utamuzi neza, ushobora kuza wifata canke ubigenza buhoro. Ariko iyo uza gusaba service umuntu ukabuza ingene ari mwiza, umusaba service atabwoba n'ubushizi bw'amanga,
kuko bivaye n'ingene umuzi biradetermina ingene usaba. Isengesho ryacu ryubakiye kuco tuzi ku Mana. Nta na rimwe uzosenga Imana canke ngo utumbere intebe y'Imana ku rugezo rurenze ukungene uyizi. Bisobanura rero yuko ugusenga canke kurondera Imana bigomba kwama bifatanye no mu kumenya Imana. Igihe kumenya Imana ari guke, ugusenga kwawe kuzogira intege nke, kandi ugusenga kwawe rimwe na rimwe kuzobura efficacité. Ariko igihe ukumenya kwawe Imana ari clair kandi kukaba ari kuzima, automatiquement no gusenga kwawe ingene usenga ntuzosenga uko abandi basenga. Tubayeho mu buzima twese ku ma generation atandukanye dufise ico no kwita ama obstacle canke ibintu bitubera nk'inzitizi, ibintu bitubuza gushika kuvyo twakagomba gushikako. Bamwe ivyo tuvyita inzitizi canke mu gifaransa ama obstacle. Ibindi bintu tubayeho mu buzima bitugora, hari igihe tuvyita imisozi. Ukavuga ngo wa musozi mva imbere. Iyo tuko turavuga ngo wa musozi mva imbere, ahanini yaduca twumva yuko uwo musozi ugereranijwe n'ikibazo gikomeye kiri imbere yawe, ukacita umusozi kuko umusozi ukomeye. No kuvuga ngo n'umusozi ushobora kudekriva canke umusozi ushobora kugaragaza ikimenyetso canke ni jambo ritubera ikimenyetso c'ikibazo tuba dufise. Ikindi nacone hari ivyo tuba twita ibigatanya. Iyo uvuze ngo hari ibigatanya mu buzima bwawe canke mu buzima bwanje, biba ari bene ivyo bintu bikomeye tugereranya n'ibigatanya vyari mu Kanani bikabuza Abisirayeli kushobora kugira gute kuza guposeda igihugu Imana yabasezeraniye, canke ibigatanya Dawidi yahuye navyo nk'umufilisitiya ari hano. Dawidi yarinze kugwana nawe, Bibiri imwita ikigatanya. Ni ukuvuga ngo ikigatanya niyo force yose iri imbere yawe itumbereye kukugirira obstacle, ikubuza ku avansa. Canke tukavuga ngo hari ibigeragezo, canke ukavuga ngo hariho ubwansi. Hari gihe uba uri kuraca mu bihe vy'ubwansi, byo kugwanywa, byo kudatahurwa n'abantu, ukabona umenga hariho force canke inkombezi ziri deploye kugira ngo zikubuze kwinjira mu byo wowe wumva mu mutima wawe Imana yaguhaye ko access. Twese twama dufise, iyo tumaze kumva amasezerano y'Imana kubizera canke amasezerano y'Imana aje ku gatwe kawe, twese twama dufise bene ivyo bintu bimeze nk'inzitizi bigomba kutubuza kwinjira mu byo tugira gute, mu byo twemerewe canke dusezeranirwa. Mu mutima wawe ukavuga ngo ndagifitiye droit, mu mutima wawe ukumva ati ndagishaka, ndumva Imana ikimpaye. Ariko watangura gushaka kugitambukiramwo, ukabona umenga ibintu byose birahagurutse, ibintu byose birahagurutse, ukabona hariho blocage kubuza gutambukira mu Imana yakubwiye. Ibibazo nk'ivyo kenshi bikunze kuba ibibazo bituma abantu babivamwo. Bikunze kuba ibibazo bihora bituma umuntu avuga ngo ego nari ngiye gukora iki kintu, nagira nkora iki kintu, ariko iyo umuntu avuze ariko abagira avuge ama obstacle canke izindi ngorane zaciye zikurikira, akavuga ati ariko vyaciye bigenda gutya anya. Ukaza gusanga umuntu hari impamvu zamubujije kubandanya. Uno musi ndaje kuvuga ngo birashoboka kuba muri generation, birashoboka kuba umwe mu runganwe, haleluya, canke birashoboka ko uba umwe muri babandi bahinduye ibintu kubwo gushishikara no kutabivamo no kudahagarika, kuko rimwe na rimwe ivy'Imana bibonwa n'abashishikara. Bwana sifiwe sana, haleluya. Iyi nkuru dusomye ni inkuru y'abakobwa batanu. Bibiri ivuga ngo n'abakobwa bakomoka mu muryango wa Yosefu. Aba bakobwa uko ari batanu nibo nshaka ko dukura mu icigwa tuzohagarara ko kandi tugiye gusenga, kandi numva umenga ni n'ijambo ry'umuntu umwe ashobora kuba ari hano hantu. Muri iyi ndwi yose tuzosenga duhagaze muri uyu mutima. Aba bakobwa papa wabo yarapfuye, papa wabo amaze gupfa kibanye n'ikibazo, kuko nyene mu mico y'Abisirayeli ntibari bafise nyina. Papa wabo amaze gupfa, biboneka ko uyu mupapa atabahungu yari yavyaye abakobwa, kandi hari imigenzo ikomeye mu Bisirayeli. Muri iyo migenzo ikomeye muri Bisirayeli, aba bakobwa nta possibilité yari ihari yuko baronka heritage canke yuko baronka umugabane. Igihe Imana yari yarasezerana y'Abisirayeli kubaha igihugu c'isezerano, kandi ico gihugu c'isezerano igasezeranira umuryango wose kuzoba ufise itongo, aba bakobwa kubera ingena amategeko na culture yari imeze aho hantu, ntivyashoboka yuko aba bakobwa baronka heritage du fait que bari abakobwa. Bituma rero bisanga bari ahantu hagoye, kuko papa wabo yari yarapfuye. Babwiye Mose ngene papa wabo yapfuye, kandi ntiyishwe no kugarariza Imana, ariko yishwe n'ibyaha vyiwe.
mu gusurinya muri Ancien Testament igihe cyose umuntu apfuye bavuga ko yishwe n'ibyaha vyiwe, kuko bavuga yuko ibyaha ari byo bituma umuntu apfa. Ça veut dire yuko umuntu wese n'umunyabyaha agomba gupfa. Nico cimbira abakobwa bari bafise. Ati uyu muvyeyi wacu ntiyishwe no kugarariza Imana, ariko yishwe n'ibyaha vyiwe. Bisobanura rero ngo nimba atamuhunga afise, kubera iki tudafise itongo. Aba bakobwa bakora igikorwa gikomeye cyane. Ndagomba kubisobanura. Mu migenzo y'Abisirayeli ya kera, umukobwa by'ukuri hari ikibazo gikomeye mu mategeko n'imigenzo yabo. Umukobwa yari ameze nk'umuntu acinyijwe cyane mu bintu byinshi. Ariko ndashaka gufatira ku karorero k'aba bakobwa kugira ngo ndavyaplike ku buzima bw'iwawe, kuko umwe wese muri twebwe, yaba bakobwa bari ngaho uyu munsi, yaba abajene bari ngaho uyu munsi, yaba umuntu afise uko yavutse, afise ubumuga canke ibibazo kanaka ari ngaho uyu munsi, wamusanga mu mibereho muri generation zose hariho ikintu c'exclure canke ki limita abantu kanaka gushika ku bintu kanaka. Nabo biravye mu buzima bwawe uzosanga hariho amalimitation canke hariho inzitizi, ariko ukumva mu mutima wawe naho hari inzitizi, ukumva ufise ukwizera ko ibyawe vyohinduka, ariko ugasanga izo nzitizi zose uri kurabona zaba au niveau ya santé, zaba au niveau y'amafinance yawe. Ndagomba kuvuga ngo inzitizi kenshi zirakunda kutubwira aho tutakwiye kurengana. None bigenda gute iyo umuntu w'Imana hari ibintu bimubwira hadakwiye kurengana, ariko conviction yiwe, icemezo cyo mu mutima kivuye mu kungene yatahuye Imana kikakubwira ko hose ushobora kuhashika? Hama hariho intambara hagati y'ico nemera ku Mana n'ibibazo biri mu buzima bwanje. Bigenda gute iyo ico nemera ku Mana kimbwira ko Imana ari nziza, inyemereye ibintu bimwe bimwe, ariko contexte na situation y'ubuzima bwanje ikambwira yuko naho Bibiri ivuga ko nemereye bibi, ariko wewe abiwanyu canke ariko wewe mu myaka yawe canke wewe ibiwe ntuvyemerewe. Iki nico gero gituma abantu benshi usanga ibintu yarabivuyemwo, kuko za nzitizi canke yama obstacle yaramuconvence ko ari disqualifié pour certaines choses, alors que la parole ou bien la promesse y'Imana imupromete ivyo bintu. Ndaje kuvuga uno munsi ngo mu buzima bw'ishengero turimo muri iki gihe c'iherezo biri important kandi birakenewe cyane yuko ishengero rya Kristo ridevelopa umutima w'ukwizera. Vuga utukwizera. Ukwizera kwaratwawe ishengero mu myaka iheze, ariko ukwizera niko kwari kugize ishengero rya mbere ry'intumwa. Ukwizera niko kwatumye baposeda, ukwizera niko kwatumye bapfa bagapfira Kristo, ukwizera niko kwatumye bitanga. Ndagomba kubabwira ngo uru rugendo rw'agakiza, ukwizera kwacu niko utashishikara gukura. Ndagomba kuvuga yuko abantu bamwe muri mwebwe ntaho muzoja. Haleluya. Aba bakobwa icambere ndababona ko ntibari ready, ntibari biteguriye guheba uburenganzira bahabwa n'amasezerano y'Imana. Elle n'était pas prête à renoncer au privilège de la grâce de Dieu. Aba bakobwa nta tongo bari bafise, bari impfuvyi. Aba bakobwa nta burenganzira bwo kugira ubutaka bari bafise. Nukuvuga ngo naho se wabo yari asanzwe bari suppose kuhava canke hagafatwa n'abafrère canke bene babo n'umugabo, kuko niko byari biri. Umugabo apfuye adafise umwana w'umuhungu, ubutunzi bwiwe bwaca butwara abavukana n'uyo mugabo. Aba bakobwa rero bari mu kibanza aho ubutunzi bwa se bugira butwagwe n'aba oncle, kuko bo bari abakobwa. Niko byari biri, niko byagenze ku yandi ma generation. Ariko ndakunda aba bakobwa batanu, Yesu ashimwe cyane. Aba bakobwa batanu barafise ukuntu bari bazi Imana. Aba bakobwa batanu barafise ukuntu bari baratahuye Imana. Ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo ngo ingene utahura Imana biri important. Warubizi hariho ibintu bidashoboka kuko ariko imico n'amategeko bibivuga. Ariko iyo wamenye Imana, umenya Imana ishobora no guhindura amategeko, ukamenya Imana ifise n'ubushobozi bwo gushiraho amategeko mashasha. Yesu ashimwe cyane. Iyi niyo avantage y'ukwizera. Ukwizera barakubwira ngo urabona nkunda bahakarorero, nasanze igice kinini ca communauté zacu cyane cyane nk'ungahi Bujumbura
abantu benshi muri avo marque prego ni ukuvuga ko abarundi uwo baha visa gratuit nk'iyi eglise yoce isigara iri vide. Ariko ico ni ikintu c'imibereho ariko kiva mu vyimviro biri generalize bivuga yuko ngaha ata buzima buhari. Yiki cimviro camaze kukubamwo, projet yawe n'amafaranga yawe yose uyemvesisa kurondera visa. Ariko kandi biranashoboka kuvuga ngo ego ngaha biragoye ariko kubera jewe Imana inkunda kandi mfise ku mugambi mwiza, naba mu Burundi naba mu Busuwise naba muri Mozambique aho nzoba ndi hose jewe ndi umunyamugisha kandi Imana izongirira neza. Umugisha w'Imana nturi mu kibanza geographique, umugisha w'Imana uri ku buzima bw'umuntu. Bwira umwicaye uti uri umunyamugisha. Yesu ashimwe cyane. Mubwira uti uri umunyamugisha. Mubwira uti kandi naho pastor abivuze simpagarika kurondera visa. Yesu ashimwe cyane. Ibisi vya bose ni ivy'abantu hari ico Imana iriko iravugana nabo akavuga ati iri ni ijambo ryanje. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Urabona contexte umuntu harimwo irafise ici kubwira kuri situation y'u Burundi. Ariko apa contexte ifatika turimwo hariho niyo no kwita contexte spirituel. Rero Bibiliya ivuga ngo ibiriho byashizweho nibitaboneka. Burya ibintu bikomeye si biboneka, ibikomeye nibitaboneka. Aba bakobwa mu byo barimwo byarababwira ngo n'abandi bakobwa rabana ba Nike, rabana ba Matilde, rabana ba Bugenia, rabana ba Ntuzenya, papa we yarapfuye barabakobwa, raba barabimuye, bahora baba mu Carama bace bimukira mu Kanyosha, barabimuye ko itongo si ryabo niko amategeko avuga. Ariko ndabona aba bakobwa batanu bo baravuga bati nono Imana yasezeraniye ba sokuru bacu gushika kuri sokuru wacu Yosefu. Imana yadusezeraniye kuduha igihugu kandi Imana idusezeraniye imiryango yacu yose kwironka ubutaka kuko twege tudafise ubutaka. Abandi bakabasubira ati kamugumuka mwe muri abakobwa nta butaka mwe muri abakobwa. Abandi bakobwa bati no, ndizera ko ntagiranza n'ibibazo by'amatongo uno munsi hano hantu kuko ibibazo by'amatongo biraremereye igihugu cacu. Aba bakobwa Bibiliya itubwira yuko bobo bahisemo kugira gute kuja kuraba Mose. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka ko muri kino gitondo abantu batiteguriye guheba amasezerano Imana ibasezeranira ivy'Imana ibemerera. Urabiziga abantu b'Imana mu bibazo bimwe bimwe by'ubuzima muri ko muracamwo birasaba kubuza ico Imana ivuga kugira ushishikare. Utazi ico Imana ivuga ugiye kubivamwo ukora ibyo abandi bariko barakora. Ariko nimbuzi ico Imana ivuga ugiye kubibandanya kandi Imana wowe izogucira icanzo igihe abandi bose babona ko bidashoboka. Kubera iki? Kubera kwizera. Avuga uti kwizera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Aba bakobwa kwizera kwabatuma bumva ko bategerezwa guposeda ubutaka bwabo. Barumva ko bategerezwa kwegukira ikibanza cabo. Uku kwizera kwabatuma barengera imigenzo n'imico isanzwe ihari. Uku kwizera kwabatuma bumva yuko umenga ntituzi ibyo muri ko muratubwira ariko twege ico tuzi itongo n'umugabane n'umurage heritage ya papa turayiposeda. Haleluya. Ndaje kubabwira yuko mwese uko mwicaye ngaha abakijijwe muraba héritier hamwe na Kristo. Bibiliya ivuga ngo muri abako-héritier, no kuvuga ngo murabaraganwa. Kristo araragwa namwe muraragwa. Yesu ashimwe cyane. Umugabane wa Kristo nuwanyu. Yesu ashimwe cyane. Sinza hugeza gutahura umugabane wa Kristo ariko umugabane wa Kristo nuwacu. Nukuvuga ngo mu mugabane wa papa twese ico dufise hari amajambo agaruka cyane ngaha tuzokwiga. Hari ico twita heritage, hari n'ico twita portion. Iri jambo umurage ni jambo ryagutse. Ariko iyo tuciye tuvuga ngo portion nukuvuga ngo nakantu gato wowe kakwegukira. Mu muragane wa data wo mwijuru Yesu ashimwe cyane turabaraganwa na Kristo twese nk'ishengero. Ariko mwese ngaha murafise umugabane wanyu, murafise agace kanyu.
iyo portion yawe mu vy'Imana niyo uzobenefisia, niyo uzotambukiramo mu rugendo rwawe rwo kujana n'Imana mu myaka yawe yo kubaho ngaha mw'isi. Ariko kandi uwo mugabane wawe canke iyo portion yawe hama hariho ibintu umwansi ashaka gukoresha agahagurutsa. Ashobora kuba ari mico iri mu gihugu, ashobora kuba ari ivyimvira abantu bafise, ashobora kuba ari n'ibiharawe, ashobora kuba ari n'abakunzi bawe. Ivyo byose Satani ashobora kubihagurutsa kugira ngo bikwevite ko winjira muri portion yawe. Ariko ndavuze muri kino gitondo no muri ino ndwi, iri jambo tuzogiga ryugururira umuryango kandi rihindure wowe ngene ubona ibintu, hama hagira abantu bahaguka naho wowe babiri canke batatu gusa, akavuga ati umugabane wanje, portion yanje ndayinjiramo mu izina rya Yesu Kristo. Muri impera y'umwaka wa 2023 portion yanje ndayigira gute? Ndayinjiramo mu izina rya Yesu Kristo. Ndafashe mpira ivyimviro vyose bitumbereye kugwanya icimviro c'Imana ku buzima bwanje. Ndafashe mpira ivyimviro vyose n'akarimbi umwansi Satani yashinze ku buzima bwanje bimbwira ngo ntibishoboka, ariko ntibishoboka ndavyanse. Ariko nanje ngomba kugenda nshika imbere y'Imana, haleluya, ndayibwira umutwaro wanje, hama nayo numva ico bivugako. Sishaka ico abantu babivugako, ariko ndashaka ico Imana ibivugako. Iyi generation ihindura ibintu ni generation itumviriza abantu. Aba bakobwa bari bazi opinion, aba bakobwa bari bazi amategeko. Ngenda kubwire, kuva Mose ahanuwe na sebukwe wiwe, yaramubwiye ati Mose ukora akazi kenshi, ukeneye aba assistant, ukeneye aba conseiller bazogufasha, basengere bagufashe gukemura ibibazo by'abantu mu gihugu. Ibibazo ni byinshi, ni wowe bishobora byonyene, wowe ugomba kwifokaliza kuri vision, abandi bakagufasha kwitwararika abantu. Niko Imana yabwiye Mose iciye kuri sebukwe. Ariko mwumve, Mose iki kibazo gishitse, no kuvuga ko aba bakobwa imbere yo kuja kuraba Mose baraciye mu nzego zose. Babanje kuraba abo mu quartier, bararaba abo muri zone jomodi canke bararaba abo muri commune. Biranka ko hari umuntu n'umagitatura. Why? Kuko itegeko ry'Imana ryavuga yuko umugabo, haleluya, apfuye umuhungu wewe niwe afata izina ryiwe. Umuhungu mukuru y'abafise izina rya se niwe yaca afata ubutaka, agafata possession y'ibintu byose, bien sûr n'abandi bavukana, ariko hakaguma hitirirwa izina rya Yosefu. Aba bakobwa bari kuri frontière, aho iyo principe ibe brisé, aho izina rya Joseph ridisparesa. Se wabo ntiyitwa Joseph, fiston se wabo bavuze ngo yitwa nde kuri verset 1. Ukura mvyumva, papa wabo yari umwana wa Yosefu ariko yitwa nde? Serofehadi. Aba bana bavuga ati izina rya Serofehadi zigira rizimangane, ariko ntiryari kuzimangana kuko Serofehadi arafise aba frère. Ariko abakobwa baraza baravuga ati naho papa afise aba frère, twege turashaka guporta izina rya papa. Ndashaka mumva ingene ukwizera gushobora gutuma umuntu akora ibintu by'ubusazi. Vuga utukwizera. Burya ukwizera gufatanye n'ingene uz'Imana. Aba bakobwa mu gutahura bonte y'Imana baratahura yuko iki kintu kihari kimeze nka injustice. Hama ariko kandi aba bakobwa bakaba bafise compréhension ya justice de Dieu. Imana yacu iragororotse kandi Bibiliya ivuga ngo Imana ngo ica imanza ziroranye. Abana bavuga ati ibintu bishobora kubandanya. Bibiliya ivuga ngo bagira gute? Baja kuraba Mose. Bwana sifuye sana. Yesu ashimwe. Tubayeho muri periode aho usanga mu buzima bwacu no mu ishengero ry'abantu bakijijwe, abantu babayeho banegrija, batagira effort ku bintu byabo n'ivyo basezeranirwa. Tubayeho mu myaka y'ukurekura, tubayeho mu myaka yo guheba. Akavuga ati mama ke ni murozi mukali. Uravyumva kandi kubera mama ke ni murozi mukali, urabana abantu bagacavuga ati nta kundi gusa ibintu bigaca bihagarara ngaho. Tubayeho mu myaka abakristo bafise conscience ya Satan kurusha ko bafise conscience ya Kristo. Tubayeho mu myaka aho abantu bariko barabandona ama privilege bahabwa no kwizera. Tubayeho mu myaka abantu bariko barabandona ama privilege bahabwa n'ubuntu bw'Imana, bakamenya ngo ibintu bishoboka, reka sinigira umusazi washingira intahe mwene so ibintu wumva Imana igira igikoreshe, akakubwira ati reka sha ibyo je narabigerageje nagarukiye mu mpimba. Nawe ugacuvuga uti nanje ndabihevye kubera umukurambere akubwiye ko yafunzwe, ariko akakubwira kandi ko yabihevye, nawe ukumva ko ukwiye kubiheba.
ariko ndaje kubwira umuntu muri kino gitondo uri kuranyumviriza n'uzonyumviriza ejo n'uzonyumviriza hirya y'ejo. Yesu ashimwe cyane. Hari Imana iri kirahagurutsa generation, kandi igihe cyose Imana ihagurutsa abantu muri generation bobo batari prête kwabandona agaparcelle na gatoya n'aka espace na gatoya kuca isezerano ry'Imana rivuga ku buzima bwabo. Bisaba gusa kubuza ikivuga, ibisigaye ukavuga ati na Mose nzoja kumuraba. Erega aba bakobwa barababwiye ngo muzohabwa rendez-vous kwa Mose. Navuze mu gatondo ntingira kumbure ntavyo nzibira ntabivuga. Mose yakira abantu rimwe mu kwezi canke une fois le trimestre. Bamaze kuja kwa Mose barabwira Mose bati Mose, twebwe papa wacu yishwe n'ingwara yiwe, siko ku murongo wa 4 baramubwira ati kubera ikizina rya papa ryo kugwa hagati mu muryango kubera adafise umwana w'umuhungu. Yesu ashimwe. Kubera iki babajije Mose? Bibiri ivuga ngo Mose yari kumwe n'aba prince, Mose yari kumwe n'abagabo bakomeye mu gihugu, Mose yari kumwe na sacrificateur Eliezer. Mose yari umugabo atinyitse, yari umugabo akomeye. Ariko ndiko ndabona aba bakobwa bafise ukukubahuka, bafise ukugushishikara, bafise uguca muri izo nzego zose baciyemwo. Mu rwego rwa mbere ntibabihevye, mu rwa kabiri ntibabihevye, ariko bagiye kuraba Mose. Ariko ofo ntibagiye kuraba Mose, kuko mu isezerano rya kera nta muntu yasenga. Mu isezerano rya kera nta duwa wari ufise yo gusengera muhira. Mu isezerano rya kera kugira ngo usenge warinda kuba uri gukurikiza protokole yakogwa n'abaherezi bakuru n'abantu nka ba Mose. Nukuvuga ko aba bakobwa yaba bari bafise possibilité yo kuganira n'Imana mu cumba cabo nkuko mwe muyifise, aba bakobwa bari kuba babajije Imana mu masengesho. Ariko kubera amasengesho yari afise protocole igomba gukogwa n'abaherezi, aba bakobwa ngo ntibiteranye n'Imana, bakora uko ijambo rivuga, bagenda kuraba abantu mu nzego zitandukanye. Barateba baragera imbere ya Mose baramubwira ati Mose, kubera ikizina rya data ryo kugwaho, kubera ikizina rya papa ryo disparesa. Aba bana bariko barareklama droit yabo, aba bana bariko barinsista ku kintu bumva yuko bakeneye. Aba bana bariko babwira Mose, ariko au fond bariko babwira Imana, Mana why? Iyo tuvuze gusenga n'ahantu tuza kuganirira n'Imana, niyo dufise n'ibibazo tubaza turaza kubibaza Imana. Ariko sinemera ko abantu bambwira guheba atari Imana imbwiye guheba. Naho abantu bambwiye ngo biragoye, ndarindiriye ko n'Imana nayo nimbwira ko bigoye. Ariko Imana nitambwira ko bigoye, ndazivya mu matwi yanje ku cimviro c'abantu na culture, kuko culture n'amategeko n'imico n'ivyimviro by'abantu ivyo byose birashobora kuba ama obstacle. Ariko icimviro nkeneye iyo nje mu masengesho, shengero ry'Imana dusenga dukeneye icimviro ca papa, dukeneye icimviro c'Imana. Mana wowe uravuga iki kuri iki kibazo cacu? Haleluya. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Nta kintu na kimwe kuri aba bakobwa kiriho kibatuma bibaza ko borenganywa no kugira neza kw'Imana. Aba bakobwa ikintu ndabakundira kandi akibipfurije bakobwa n'abahungu n'abakobwa muri ngaha n'abagabo muri ngaha n'abamama muri ngaha. Ikintu nkundira aba bakobwa, numva umenga n'abakobwa bari bazi Imana kurusha uko bazi ibindi byose. Ikitwishe tuzi actualité, ikitwishe tuzi uko byahora bikogwa, ikitwishe tuzi imigenzo cyane, ikitwishe tuzi bigezweho kurusha uko tuzi Imana. Ariko ndababwira yuko ibintu byose bigize isi bigwanya Imana, bigwanya n'abizera. Mushobora kuba mutabizi, mwebwe mwakijwe mukaba mwarakijwe mwaramenye Imana, ndagomba kuvuga ngo isi ntibakunda na Satani ntabakunda. Icakora rero akoresha ibintu byose ashobora gukoresha kugira ngo ababloke, kugira ngo ntimwinjire muri destine yanyu no muri promesse zanyu. Haleluya. Ariko aba bakobwa ikibari bagitahuye gushika naho baja kuraba Mose. Yesu ashimwe cyane. Baramubwira bati iki kintu kitegeza guhinduka. Bihora binshikira ndiko ndaganira n'abantu mu masengesho, nkabwira umuntu n'ibintu bitegeza guhinduka, nkumva ko mfise conviction ko ico kintu kiteza guhinduka. Birananshikira nkabwira umuntu naho utizeye wewe, jewe ndizeye kandi bitegeza guhinduka. Kandi agomba kuvuga ngo kenshi birahinduka. Kubera iki abantu b'Imana? Abantu bafise ico no kwita paresse iri spirituelle. Turirekurira ku bibazo bikaduhamba kandi hataragera ko duhambwa. Mbwira mu icano uti haleluya, enterrement yawe ntiragera. Yesu ashimwe cyane.
kuko ngenda kubwire ikikubuza kudovena ico ukwiye kudevena kiba kiriko kiraguhamba. Yesu ashimwe cyane. Aba bakobwa ntibari bapfuye, ariko situation bari barimo yari isa n'urupfu somehow, siko nico gituma batikontanse de peu, ariko begzije bagize isengesho en accord avec leur foi. Baragenda barabwira ngo Mose tubarira iki kibazo cacu kimeze gute. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Usomye kuvayo nombre guharura 9 verset 7. Guharura 9 verset 7 havuga ngo iki? Baramubarira bati turahumanye kubw'umuvyimba w'umuntu, none niki cotuma dukugwamwo ngo nidutanga ikimazi c'uhoraho mu gihe cacu cashinzwe hamwe n'Abisirayeli bandi. Mose arabishura ati banza muhagarare numve ico uhoraho ari bushinge ku byanyu. Uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli ati nihagira umuntu muri mwebwe canke wo mu ruvyaro rwanyu ruzokwaruka hanyuma ahumanywa n'umuvyimba canke ari mu rugendo rwa kure, naho nyene ntazabure kurya ibya Pasika yanje jewe Uhoraho, baze babirye mu kwezi kwa kabiri ku munsi wako ugira 14 nyene ku munsi ku mugoroba, inyama bazikoze imitsima itambiwe n'imboga zirura. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubereka yuko muri Bible hamye hariho abantu b'ubudasa, vuga abantu b'ubudasa. Mu migenzo Imana yari yahaye Abisirayeli mu mabwirizwa muri Torah canke muri la loi, Imana yari yarategetse yuko umuntu ahumanye yakoze ku kiziga adashobora guserebra Pasika. Ariko Imana yari yarabwiye muri Israeli, muri Egiputa, ibwira Mose iramubwira ati uyu munsi mukuru uzoba umunsi mukuru mu minsi mikuru ya mbere ikomeye. Ndagomba kubabwira ko mu bajuifu kugeza uyu munsi umunsi ukomeye ni Pasika. Kuravyumva ni umunsi ukomeye cyane. Niwo munsi mukuru Imana yari yategetse Abisirayeli. Ariko kandi mu mategeko y'Imana, Imana yari yarashizeho principe zinge n'abantu bahumanye badakwiye kuza mu bintu bimwe bimwe. Notama nk'iki dusomye, abantu bahumanye ntibashobora kuza guserebra Pasika. Ariko aba bagabo b'abanyamibembe abambe bahumanye, aba bagabo bahumanye bari bakoze ku muvyimba w'umuntu, ariko uwo muntu abapfuye mu minsi mikuru ya Pasika igirishike. Aba bantu baravuga bati ibi bintu biragoye kuko ntituri mu bantu bagomba guserebra Pake kuko twakoze kuki ku muvyimba. Aba bagabo baza kuri Mose baramubwira ngo kubera iki nimba Imana yategetse ko uyu munsi mukuru ari umunsi mukuru ukomeye dukwiye kuwuserebra n'abana bacu, ari wo munsi uzoba umunsi wa mbere muri Israeli uruta iyindi minsi yose. Uwo ni wo munsi Imana yadutabariye ko, uwo ni wo munsi wacu wo kubohoka tuva mu minyororo, tuva mu maboko ya Farawo. Uwo ni wo munsi udasanzwe Imana yashizeho, ko Imana yategetse ko uyu munsi abantu bose bawuserebra bakawubahiriza. Kuki twebwe kuko duhumanye twakoze ku muvyimba, ego ni itegeko ry'Imana. Ariko ku murongo w'indwi ngo barabwira Mose ngo pourquoi serions-nous, non reste au verset 18, pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Kubera iki twobuzwa natwebwe kuza gutanga ishikanwa nimba dufise ishimwe ko Imana yadutabaye tuje guhimbaza Pasika? Tugomba kwinjira guhimbaza ibikorwa by'Imana bikomeye Imana yakoze. Tugomba kwinjira mu gihe cyo kuririmba indirimbo zishasha no gutazira Imana no kuvuga ubukuru bwayo. Kubera iki ikiziga twakoze kitwexclure kikadupriva de la présence de Dieu? Pourquoi serions-nous privés? Bene ivyo bibazo byose cyo kimwe no muri ya nkuru y'abakobwa twavuze kuri verset 5, kuri ya nkuru y'abakobwa aho twavuze kuri verset 5, Moïse avuga ngo Mose avuga ngo ngiye kubaza Imana. Mose agenda kubaza Imana. Muri ibi bicapo byose n'abantu bafise ukwizera, ariko bazanye ikibazo mu masengesho. Ariko ico kibazo Mose nk'umukozi w'Imana asanze ico kibazo atagifitiye inyishu, kuko inyishu Imana yamaze gutanga iri contraire y'ivyo abantu baje gusaba. Sinzi ko muko muranyumva neza. Haleluya. Aba bantu bose bafise requête iri différent y'Imana yamaze kuvuga. En d'autres termes, aba bantu aya masengesho yabo
ari à l'opposé y'ivyo Imana yamaze kwetablisa. De la même manière nk'uko wa mukobwa w'umunyamahanga yagiye kubwira Yesu aravuga ngo nutubwa turajya ibyakorotse byasigaye ku meza byakorokeye hasi turabijya. Uyu mukobwa amaze kubwirira ijambo Yesu, uyu mudamu Yesu yahinduye principe we yo gukora, kuko Yesu yari yaje kubw'umuryango wa Israeli dans un premier temps, ariko uyu mudamu aje kwakira igitangaza, ariko abwiye ijambo Yesu ryo kwizera, kuko igihe cyose Imana iri sensible ku kwizera, kandi ukwizera kuvuguruza ibihari n'ivyashinzwe. Haleluya! Ibi bintu bigatuma Imana igira icikoze gishasha, kuko hari umuntu yizeye kugira neza kw'Imana. Imana ikavuga ngo uyu muntu avugishije umutima wo kumenya ko ngira neza, naje ngomba guhaguruka nk'Imana ngira neza, igahindura amategeko. Aba banyamibembe bamaze gusenga bakabwira Mose aya majambo. Mose yarababwiye ikintu gikomeye. Mose yaravuze ngo hingenje kubaza Imana. Mose agarutse ku murongo w'ijya passage twari turimo, Mose agarutse ku murongo w'indwi, siko Mose agarutse Imana icirahindura itegeko. Vuga uti Imana icirahindura itegeko. Nonaga abantu b'Imana, nimba Imana hari n'igihe ihindura itegeko, abadayimoni bo bagutega bashobora guhindura amategeko inshuro zingahe? Siko nimba Imana ishobora guhindura itegeko, Yesu ashimwe cyane. Aba ariko barakugwanya bobo Imana izobahinduza amategeko kugeza ku rugezo ruho. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti Imana ihindura itegeko. Vuga uti Imana ihindura itegeko. Warubizi abantu b'Imana, nababwiye ngo dusenga bivaye n'ingene tuzi Imana. Sindababwiye ngo uje guhinduza Imana amategeko, ariko hari igihe conviction ufise kubijanye n'Imana bitandukanye n'ico bakubwiye kutarenga. Bibiri ivuga ngo Imana icitegeka, yari yategetse ko muri janvier niho umunsi mukuru wa Pasika waba, kubara abagabo bahumanye. Imana iciyavuga ngo n'abahumanye bobo anniversaire iri reporte, igihe abandi baserebra muri janvier bo bazoserebra muri février. Imana icishaho undi munsi mukuru wabo uri special. Ega Imana igumana principe yo kwanga ibihumanye, ariko naho Imana idakoze kuri principe ya sainteté, ariko non plus. Yesu ashimwe cyane, Imana irabemere ko nabone bagira umunsi mukuru. Kubera iki? Kuko Imana yumvise isengesho ryabo, kandi yumvise umutima wabo, irazira bareponda. Kumburi yabari je na wewe twari kuvuga ngo oyaye urumva ni trotare niko byamye, ntimushobora guhindura ibintu niko byamye. Iwanyu nta numwe abaho, iwanyu nta numwe aramba, iwanyu bose bicwa na foi. C'est comme ça. Ni ugiye kwa muganga arakoza ngo mbega ngo iwanyu ngo ngo mbega uro kwande ngo iwanyu ngo mugira amasinezite iwanyu muzi avuze iryo jambo gacha ati agacha oui je connais ton père, je connais ta mère, je connais c'est quoi rapfuye aho ni barutse ko gwara asuma cankagira gute ngo joko uravyumva ngo nuko onya ngo c'est comme ça, ntabwo tutavuze ngo umenga ni info uronse, kandi ugacumenga uvuze iyo uvuze ngo amen. Ariko bigasaba yuko muri passage y'abantu bavutse bazobaho, bigasaba yuko habaho abahungu n'abakobwa bakeya, Yesu ashimwe cyane, baza bagahindura ibintu. Yesu ashimwe cyane, bagahindura bakavuguruza principe. Aba abantu bahumanye bapfishije mu minsi ya Pasika mu Bisirayeli, imyaka yose yari iheze nta munsi mukuru wigeze uba wa Pasika. Ariko kubera abantu baje kubwira Mose bati Mose, kubera iki tudaserebra? Kubera iki? Bantu b'Imana ega birasaba akarevolte, vuga utakarevolte. Erega abantu b'Imana birasaba yuko uvuga uti je ndavyanse. Yesu ashimwe cyane. Reka kwigira isura y'uburuma. Nibigira isura y'uburuma Satani araguhonda kumenagure wewe nuko ari n'umusambuzi n'umuprofessionnel. Kandi ikintu nasanze Satani nta piti yadufitiye vraiment. Na sentiment ni gikoko nyene, ni gikoko nuko Bibiliya yatubuze kumutukana ari kumutukira ngaha nyene, ariko kandi ntidutukana. Yesu ashimwe cyane, ariko indani namaze. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Navuze ngo Yesu ashimwe cyane. Navuze ngo Yesu ashimwe cyane. Iyo tuvuze ngo tugiye gusenga, ndagomba ngo mumenye ngo mu masengesho tuza kuvugana n'Imana ku bintu bimwe bimwe twibaza ko bikwiye guhinduka, kandi en accord y'ingene tuyizi, naho hari bitubuza kuza tukaza. Mwe muriko muri imagine abana b'abakobwa 5 famille imwe 5 filles, muriko muri imagine mu mico y'Abisirayeli irenze igipimo yo kuba ari abantu b'abakonservateur. Kuri imagine abana b'abakobwa 5 baje muri congregation y'abagabo gusa, iryo terabwoba honye n'abagabo usanga bicaye ku matebe bari hariya, baje kureklama ikintu
abantu bose ngaha b'abahungu mwebwe bamama bakubita amakiki hanze ngo murabakobwa ntimuraganwa ntimuronka umuragi wanyu ngo mbe murarongowe ngo mugenda hanze. Urazi amakonfli ngaha mwe mufise y'abahungu n'abakobwa ku buryo n'igihugu carumiwe nisuje nagoye no gukorako. Iyumvirira abakobwa baje kurekrama no kubwira abo bagabo bicaye aho, uravyumva ati ibintu biteza guhinduka. Ndashaka wihigi ico gicapura kibona abo bakobwa urababona. Ukwizera gutuma umuntu ataba umuprisonnier wa timidite canke ikintu cyaco cyose c'ubwoba kiza kimutekera, surtout iyo kije kikubuza guposeda territoire na portion Imana yakubiki. Kuri iyi affaire yari affaire ikomeye mu mutima w'aba bakobwa kuko il était question ya héritage, il était question ya portion yabo n'umugabane wa se wabo, izina rya se wabo. Byari ibintu ku mutima wabo bidakinishwa, batari prêt kurononsa ko kandi batari prêt kurekura. Peu importe culture, peu importe ibyo abantu bemera n'ibyo abantu batemera, peu importe amaso y'abatama babasaza mu guca imanza zaraho hantu. Aba bakobwa ntibari baje mu izina rya culture, aba bakobwa ntibari baje ari nisheshe, no, kuko reka nakubwira ikintu kimwe, iyo umuntu reka yatambukira mu kwizera abantu bibaza ngo nishira soni, abantu bibaza ngo aribahuka, abantu bazokubwira ngo urigira utuntu wakantuwe wakijijwe ejo bundi. Ariko reka nakubwire wowe wakijijwe ejo bundi, ariko niba ikurarabisha ibintu amaso y'ukwizera uzorengana haba amaze imyaka 30 bakijijwe batararengana, kuko ntibihagaze ku myaka ariko bihagaze ku kwizera. Ukwizera kuragukarifya guhagarara mu kibanza imyaka yawe cyangwa igitsina cawe kitakwemerera guhagararamo. Vuga uti ukwizera, vuga uti ukwizera, vuga uti ukwizera. Ejo bundi hari umuntu yambwiye ngo pastor ngo ibintu ngo ndazi ko utabizi utavyemera muca mumva ivyo areka aravuga je ntemera. Mwe murabizi ndazi ko mubizi ko murazi ivyo je ntemera. Hari n'abantu baza mu biro ngo pastor ngo wiwe ndazi ko utavyemera, reka nakubwira ikintu kimwe une fois pour toutes ndavyemera ariko nta importance ndabi base ndabibasigurira. Abantu bazi ko jeje kumbwira ibintu vya shetani vy'abadayimoni vy'ibitero vy'abarozi kenshi ndagukubita ishuti vraiment. Pourquoi? Kuko naréalije yuko muri iyi église mu myaka 15 iheze imyaka 20 muri église ya Afrika muri general ama ministère ateye imbere amwe kubakira kuri satani no kubwoba abantu bafise bwa satani. Iyo abantu batanze amashikanwa ni kubera satani ntakore ku byabo. Iyo abantu bakoze ikintu cyose ni satani. Iyo abantu basenga cyane ni kubera ibintu biza kurara yabo bugendera ku mazu yabo. Reka ndakubwire Yesu uko ntemera ko satani hari no muri Bibiliya abanyamariba bari bahari kuva kwa Farao bari bahari barakora ibitangaza na Musa akakora ibitangaza. Satani ariho kandi arakora kandi arafise ubushobozi bwo gukora. Aki gituma je ntashaka kubishira ko narimwe importance kandi atana ari muzokumva niko ndabihagararako. Nta n'umuntu aji kuzimu nzohagarika ngango bashingiye ntahe ngo amabanga y'ikuzimu, kuko nuko ntahura yuko mwese mufise umwanya muke. Ishengero no munsi cyo rikeneye gutahura samabanga y'ikuzimu, ariko iki ishengero rikeneye gutahura, ishengero rikeneye gutahura amabanga ya Kristo. Uburenganzira dufise na heritage dufise n'umugabane dufise nitunga gishamvu ryayo y'ubwiza bwayo igibikira bera. Ivyo nivyo satani yahanja ntimumenye, kuko nimwabimenya muzovuguruza amategeko y'imiryango yanyu nibibakurikirana vy'iwanyu n'ibindi byose muzobivuguruza bivuye kukumenya, kuko Bibiri ivuga ngo muzomenya ukuri kuzobaho mwidegemvyo. Ntimuzomenya satani, ntimuzomenya amasokre y'ikuzimu. Ngo ndabigisha amasokre y'ikuzimu toa muchafu hapo. Amasokre y'ikuzimu nayo nkeneye. Ico nzi mu kuzimu Yesu yarahagiye arahugara avana imfunguruzo. Nta masokre y'ikuzimu ishengero rikeneye amasokre y'igikorwa cyavuye mu gupfa no mu kuzuka kwa Yesu. Hariho byinshi byo kuvuga. Paulo ntavuga satani, Petero ntavuga satani, Yakobo ntateba kuri satani, nta numwe amutebako kuko siwo gutebwako. No, yaraneshejwe. Yesu yaravuze ku musaraba ngo byose birarangiye. Nukuvuga ngo muri we hari intsinzi yawe. Yesu ashimwe cyane. Uraza amakonfli asigaye yuzuye mu bakristo, uraza amakonfli yuzuye mu miryango, ngo ni watumuta rongogwa, ngo ni watumutunguka, abantu bakanka abandi, abantu bagatinya abandi, abantu bakinuba abandi abana babo bakaba abo kunyegezwa.
ngo kubera gutinya ibyo babakorera ko twarabohowe, kandi ijambo rivuga ngo twaguzwe amaraso y'igiciro gikomeye, twirinde ntitube umuja w'abandi bantu. Ndagomba kuvuga ngo nimba twarabohowe, twahawe umwidegemvyo, kandi uwo mwidegemvyo uduha uburenganzira bwo kubaho turuhutse. Uyu munsi abakristo bararemerewe kuko barinda ibibaproteja. Bamwe batanga amashikaro ngo babe proteje, abandi bafise ababasengera ngo nibo babararira. Hari abantu baba babifatiye ngo babagiriye ku misozi. Reka nakubwire, nimba umufinansa akabaja ku musozi Kampala, ndagomba kubwira ikintu kimwe ngo azokwama ava ku musozi akubwira ingorane, kugira urungike kandi Western Union urungike kandi. Kubera iki? Ni wowe uri haruwaye yiwe, ni wowe utunze abana biwe, ni wowe uri harasiyo, ni wowe uri amashuri. Ategerezwa kukubwira ingorane, kandi niyabona wumvira umugore wawe azokubwira ko Satani ariko aca mu mugore wawe. Amaze kubwira ko Satani ariko aca mu mugore wawe, ikintu ca mbere uzofata inzira ya mbere yitwa divorce, kugira ngo ushobore gutera imbere. Ariko ndakubwiye ngo wacitse umuja w'abantu igihe Yesu ari we yagupfiriye ku musaraba akakuneshereza intambara zawe zose. Aba bana ntibagiye bavuga ibintu by'abadayimoni. Baragiye kuri Mose baramubwira ati, Mose, kubera iki izina rya papa ryozimangana kandi tuhari? None abakobwa si abana? None abakobwa ntibakwije amakondisiyo y'abantu? Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ndagomba kubabwira ngo ishengero rirafise abantu birakeneye abantu bafise ukwizera atana gace na gatoya kakamanyu gatoya k'ivy'Imana yaduhaye. Turi prêt guhebera mu maboko ya Satani. Ivy'Imana itwemerera byose turavyakira tukabironka. Paulo yaravuze ikintu gikomeye, Yesu mu bagabo canke Yesu mu bagore, nta na hamwe Yesu acacika aka Yesu n'aka minuscule n'aka Y en minuscule. Ariko Yesu aba mu mugabo canke aba mu mugore, Yesu arakomeye, ni wa wundi nye. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Hari igihe imico na culture biza bikabloka abantu, ugasanga umukobwa nturi kurita mu muhamagaro kubera hari ibintu ubona umenga bikunze gukora abagabo. Ariko naje kubwira ngo nimba Imana iriko iraguhamagara, ugomba kubriza, haleluya, principe zimwe zimwe kugira ngo witabe umuhamagaro, kuko Imana yabikubariye kandi Imana yabikomunitse. Bibiri ivuga ngo aba bakobwa baragiye imbere ya Mose, kandi akunda Mose, si umunyedini, kuko Mose yari kubabwira ngo gezaho. Ariko Mose yacava ngo kanje imbere y'Imana, agiye imbere y'Imana. Verset 5. Haleluya, verset 5. Mose agiye imbere y'Imana. Maze Mose ashira uhoraho amajambo yabo. Uhoraho abarira Mose ati, 6. Uhoraho abarira Mose ati, abakobwa ba Serofehadi bavuze iby'ukuri, ibyo bavuze n'ukuri. Nuko uzubahe kwegukira ishamvu mubi wabo, itongo mubi wabo, ubashikirize ishamvu ya se. Verset 8. Kandi ubarira Abisirayeli. Si ibyo gusa, ntubwira bajya abakobwa gusa baje mu masengesho, ariko ndafise n'anonse y'abantu bataje gusenga hagati muri somene. Yesu ashimwe cyane. Nabone ni ukuvuga ngo isengesho ry'aba badada riragize implication sur tout le peuple. Yesu ashimwe cyane. Agenda abwira ihanga ryose, ababwire ngo iki? Ati umuntu niyapfa adasize umuhungu, umukobwa wiwe azoba ari we mushikiriza ishamvu yiwe. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Vuga uti ukwizera, semerera uti ukwizera kurahindura amategeko, kukazana amategeko mashasha. Imana ifatanije n'abakobwa batanu ihejeje guhindura itegeko. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Kubera iki? Kuko aba bakobwa bamenye Imana uko imeze, baja kuyivugisha kugira ngo uko imeze bibe manifeste mu mategeko. La nature de Dieu, il est bon. Alors nous réclamons la bonté de Dieu pour qu'elle soit appliquée au niveau de la loi. Et la loi a changé en accord avec l'identité de Dieu que ces filles ont déjà découvert. Ndavuze ngo ndasubiramo. Ukwizera kwatumye
aba bakobwa basenga bafatiye ku kamere k'Imana. Imana nayo yumva uko abo bakobwa bayitahura niko iri bon. Imana icira manifesta ukuba neza kwayo, ukugira neza kwayo, atari kuri aba bakobwa gusa ariko kuri Isirayeli yose n'abafise ikibazo gisa nk'ico bose. Imana ibihejeje guhindura amategeko no kugaragaza kugira neza kwayo kuvuye mu guhishurirwa kwa bajya bakobwa. Bwana sifiwe sana. Soma Deutéronome 25 verset 5. Deutéronome 25 verset 5. abavukana babana umwe ntiyapfa adasize umuhungu. Umwe ntiyapfa adasize umuhungu. Umugore w'uyo apfuye, uwo mugore w'uyo apfuye ntazacurwe n'uwahandi, ntazagire mariage n'umuntu ari andehori iyo famiye. ariko muramu we, ariko beau-frère wiwe, vuga uti beau-frère, azaba ari we amwabira, niwe azoca afata ujya mugore yapfakaye, amucure, amugire umugore wiwe, amugirire ibikwiye muramu w'umuntu. Verset 6. Maze uw'imfura, rero umwana uwo mu beau-frère azovyara kuri wa mupfakazi, azotangura kuvyara umwana wabo wa mbere, azabe ariwe asubira mu gishingo c'uwapfuye, niwe azosubira mu gishingo case naho ari umwana wa oncle. Mwabyumvise? kugira ngo izina ryiwe, ryoye kuzimangana mu Bisirayeli, rireke kuzimangana mu Bisirayeli. Verset 7. ariko uwo mugabo, stop. Mwabyumvise? Bwira ko mwabyumvise ndaharenga. Biri clair? Mwabyumvise? Umugabo we warapfuye, ariko apfuye batarabyara umwana w'umuhungu. Iyo bari kuba babyaye umwana w'umuhungu, peu importe aho umukobwa yoja, nta problem. Aho kuko ata mwana w'umuhungu barabyara, uyu mugore nagende kwa petit frère w'umugabo cyangwa kwa grand frère w'umugabo, atarubaka naho yoba yubatse, acika umugore we wa kabiri cyangwa kangahe, yiteze ko amubyara ku mwana w'umuhungu azogira izina rya wa mupapa yapfuye. Donc il est question de remplacer le papa mort. Clair? Rero ni murumva. So rero birashobora gushika uyu mumere akagenda akazana isakoshi yiwe, akaza ku mugoroba ku mu petit frère yashwazise kugira habe, hama bigaca bishika yuko umwe bati genda. Verset 7. ariko uwo mugabo rero natakunda gucura uwo mugore abo, niyanka gufata uwo mukobwa, niyanka gufata uwo mupfakazi ngo mugire umugore wiwe, umugore wa mukuru we azaje ku irembo ry'igisagara, uwo mugore w'umupfakazi azoca agenda ku irembo muri ville, dufata ajya kuri bata, abarira abashinganaha ati, abwira abashinganaha hasanze ati, muramwanje, hello, muramwanje yanse guhonora uwabo ngo izina ryiwe ntirizimangane mu Bisirayeli, yanse gufasha mwene wabo yarayapfuye kugira ngo izina ryiwe ntirizimangane. Vuga uti izina ryiwe ntirizimangane. ntakunze kungirira ibikwiye muramu w'umuntu, yanse kungirira ibikwiye muri situation nk'iyi ndimo. abo bashinganahe bo muri ico gisagara, bo muri iyo ville, baheze bamuhamagaze, baca bahamagara wa mugabo, kaburahe ingo, bamuhanure, bakamubwira atariko ivyo bintu rero uri kuriyankisha, natemera gukugwa ku ijambo, kandi kaburahe ukanka kumva ivyo tukubwiye bya mugore no musatahi wawe, ukanka akavuga ati singomba kumucura, akavuga ati ntavyo nshaka jewe uyu mudada nawe nkunda twahora dushwana yamye afise amafiteri sistaki. uwo mugore agende amushikira imbere yabo bashinganahe, uwo mugore acagaruka kumurega deuxième fois. Vuga uti deuxième fois. amukura inkweto mu kirenge, ace ahagaze imbere y'abashinganahe, amwambura ibirato, amucira amate mu maso, aca amucira amate mu maso, avuga ati, aca avuga ngo ukuri kwabwirigwa uwanse guhonora uwo bavukana, uko niko agirirwa uwanse kubahiriza uwo bavukana. Uwo mugabo yaca acika imbwa muri societe. Ibi ni ibintu byose byakogwa kugira barondere umuhungu. Aba bakobwa rero papa wabo yapfuye, mama wabo yapfuye avant. Abakobwa baravuga bati, hewe
izina rya papa ntiriza kuzimangana. Naho ibintu byamye bigenda gutya iyi protokole turayizi ngene bigenda, ariko Imana tuzi irashobora guhindura ibintu. Imana tuzi irashobora kuturemera umunsi mushasha. Imana tuzi irashobora gutransforma situation yacu. Reka tugende tuyishikire, tuyibarize igira ico bivuze ko turashaka Imana kuko niyo ifise ijambo rya nyuma muri iyi situation. Turashaka Imana kuko niyo yavuze ngo haleluya, uruvyaro rw'umuntu ruzokwama rugiye gutera rugira izina, itongo rya papa ntiryozimangana, izina rya papa ntiryozimangana. Aba bana reclamation yabo yari spirituel, nkuko itegeko ryababloka ryari itegeko spirituel. Ivy'impwemu bigwanywa n'ivy'impwemu. Ndagomba kugira ngo hariho ama reclamation amwe ari spirituel aguconcerna, ugerageza gutorera ama solution atari spirituel, ugasanga ikibazo kiguma kiri hahandi kubera ico uri kuragwana naco kiri spirituel. Nico gituma Bibiri ivuga ngo tugomba kuba turi abantu buzuye ijambo ry'Imana, kuko iyo dusobanukirwa iki jambo rivuga tugenda muri ubwo rwego Satani adashobora gushikamwo, tugakorera mu rwego rw'ijambo, tukegera Imana tuyibwira ijambo, nayo ya répondre izana itegeko rishasha, ishinga itegeko rishasha rijaye nuko turi nuko tugomba kumera. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ndaje kukubwira ngo ntubivemo. Haleluya. Ntuvemo ico uri kurumva umutima uri kuragusunikiramwo ngo nduko abantu atari gutyo babibona. Sindi ko mbwira umunyavyaha agomba kwijustifia, ndiko ndabwira umuntu ariko ararondera Imana kandi hari Imana kiravugana mu buzima bwiwe, ariko kubw'impamvu imwe canke iyindi hakaba hari ibintu ko birakubera ama obstacle gutambukira muri ico kintu. Ndaje kubwira ngo nuze twegera Imana muri uwo mutima, uvuga uti Imana, ndaje kuvuga ngo ibi bintu naho ryo bari itegeko rikomeye rifise imizi ikomeye rirahinduka mu izina rya Yesu Kristo kubwanje. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero muri indwi ndashaka gukomereza kuri kino ciyumviro tuvuga be nabo bantu bamarka generation kubwo kwizera ama principe agize ubuzima bwabo nibigomba kugira ubuzima bwacu, kuko bikomeye cyane, biri important yuko je nawe tumenye Imana mu rundi rugezo rwo kuvuguruza. Yesu ashimwe cyane. Niki gihugu usanga rimwe na rimwe abantu bariko baridoga ibintu bimeze nabi, kandi ugasanga niyo bimeze neza ntituvuga ko bimeze neza, ko iyo bimeze nabi turavuga ko bimeze nabi. Ugasanga turamaze kudevelopa culture imeze nko kwidoga. Ndagomba kubabwira yuko amajambo yacu ararema. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi nk'abantu b'impwemu twege turaba prophet ku bihugu. Yesu ashimwe cyane. Bibiri bivuga ngo turabami n'abaherezi. Yesu ashimwe cyane. Paulo na Sila nimba bararirimbye muri prison suko batari ko barababara, suko batari bakubiswe, ariko icabatumye baririmba kandi bagahimbaza mu bubabare bwabo nuko hari ikindi kintu bari baratahuye kirusha uburibwe bw'inkoni bakubise. Ege igihugu cacu kirashobora kuba kiraribwa, haleluya, n'inkoni n'ibibazo by'ubukene n'ibindi bintu byose, ariko twege turafise ikindi kintu dushobora kubona gitandukanye n'ibi bifatika twagihagararamwo. Yesu ashimwe cyane. Operation ya resurrection igatangura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ejo bundi umuntu yarambajije turi hanze, arambaza nuko mufise projet nini ya muri life center kandi abarundi bakaba bakenye. Ndamubwira nti Imana izobikora. Yesu ashimwe cyane. Kuko twege ntitugendera nta kintu na kimwe kitugenga. Uravyumva canke twubakira ko ivyo dukora, nitwubakira ibintu kuri prosperity iboneka, ariko turanubakira ibintu kuri prosperity avenir. Yesu ashimwe cyane. Kuko tuzi yuko Imana yacu n'umutunzi w'ubuntu bwinshi atareka kugira neza abantu b'Imana. Rero ndashaka kubaburira vraiment no kubatera kubera amaso igihe uri muri cercle y'abantu bariko baridoga. Dimanche mperuka kwigisha navuze kuba muri cercle y'abantu babona nabi. Igihe uri muri cercle y'abantu bari mu myidogo atakintu na kimwe kizima bavuga, ndagomba umenye ngo n'aba bakobwa bari bafise abantu bababwira ngo ivyanyu biraheze, akica batumye babandanya bakaja kurondera Imana. Ni conviction bari bafise pa rapport y'Imana yabo, bakavuga ngo Imana irakunda Burundi, ntizobuheba, ntizoduta, izotugirira neza. Twababaye imyaka myinshi kandi twasenze imyaka myinshi, hari nyinshi Imana yagira tuzanira n'izindi izozituzanira. Ni Imana izobikora, si umuntu turiko turaraba, turiko turaba Imana izobikora. Yesu ashimwe cyane. Kandi Imana niyo izoshoboza umuntu bari wese kugira ico ashoboye gukora, niyo amaso yacu. Ariko aba bagore nuko bagiye bataraba Mose na pitié yiwe canke bataraba abazejwe ishengero, ariko aba bagore bagiye babwira Mose bati turazi kwinyisha utaza kwiduha, nta duha wifitiye, genda ubaza Imana. Baca baramurindira aje kubaza Imana. Agarutse avuye kubaza Imana, abahanonse ijaye nico bari bibaza ko Imana iza kubabwira. Yesu ashimwe cyane.
muze tugende imbere y'Imana kubw'abacu kubw'ivyacu. Yesu ashimwe cyane. Tugende imbere y'Imana hama twige iki kintu tuvuge ngo Mana turashaka uko ndakwemera uko ndakwizera. Uzohora ubona hariho abana batoya babwira ngo papa ari kumwe n'abashitse ngo ntuje kumuderanje, bakagafata bakakugarana imiryango bati papa ari kumwe n'abashitse. Ako koko kakaba kumva ko papa igihe cose kaje aca agasimbirako, ntikazi ku diferanse abahari n'abatahari, ariko kazi papa akavuga ati mwebwe shaka munyugarane uyu muryango kuguruka. Papa ndamusimbira kuri kijya kirahuri ariko aranywera ko nyene niho nza kugurukira. Kubera iki? Kavuga ati nubwo mumbereye obstacle ego sinogenda ko sinokwigirira umuryango, ako mwihende munugurire n'imbeba kugira ngo isohoke, nsohokana nayo ako ndohuka nsimbiye kuri papa wanje. Yesu ashimwe cyane. Uko niko natwebwe abizera iyo tumva uburenganzira dufise mu Mana, tutaraba ivyo bindi bintu byose bati je gusa mpakayo gusa ko kwibwirira Imana yanje, ndazi ko mfise access kuri papa kandi papa ni papa, kandi ugo rubebe iyo barurekuye nta na protocole ruragenda bamusize sererake afise ibiseru yari yarize amarira yo mu gatondo kiraza kikamusimbira ngo wa papa yambaye cravate yambaye iki, uravyumva papa sigara maramara gusa rimwe na rimwe mu bashitse byo bakagikinisha umuyaya ni waza kujya manonzi ngo urashaka kure ku mwana kanza ko asa kujya anya ngo yangogera ngo papa biri ngo biri naramwugaranye wako ngo biri ni yumva ngo caciye kirengana. Yego carenganye kuko kirazi ko kirengana. Yesu ashimwe ca. Ikibazo gisigara hagati ya papa n'abaserviteur, ariko umwana nta kibazo afise kuko igihe cyose arazi ko afise access kuri se kandi yahura na se aza kumwakira neza. Yesu ashimwe ca. Nico gituma ntakeneye kumbarira ngo Imana paraporo ingene wayibonye n'ingene mwabanye nimba utari kuyimbwira en accord avec la bonté de Dieu. Ariko Imana yacu iri bon iri juste, izi aspects zibiri z'Imana, la justice et la bonté, ukugororoka no kugira neza, kugororoka no kugira neza vyayo biratuma ndayegera kandi nkaba niteze kugira ico nakiriye kuko Imana yacu ni nziza, imbabazi zayo zamaho ibihe vyose. Yesu ashimwe cyane. Kandi Imana yanje iragororoka, ninayibwiza umutima ugororotse Imana yanje iragororoka, iraza guhaguruka yajise dans mon cas, binakeneye kwihindura ibintu iraza kubihindura. Iyo niyo Mana je namenye, iyo niyo Mana nakurikiye, iyo niyo Mana ndiko nakubera muri kino gitondo. Haleluya. Uhaguruke dusengere hamwe uvuge ngo Mana ndakiriye ibihinduka mu izina rya Yesu Kristo. Hari amateka mashasha nkuko abakobwa bandikije amateka mashasha, nkuba abagabo bahumanye bandikije amateka mashasha muri Israeli. Uvuga uti Mana je réclame. Yesu ashimwe cha. Haleluya. Ndavyuye amadose nahagaritse. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndashaka tumere haleluya. Twe turaruta aba bakobwa bagiye muri presence ya Mose bagenda muri tabernacle, ariko twe ntituja muri presence ya Mose, ntituja no muri tabernacle. Ariko Bibiliya ivuga ngo Imana iba muri twebwe, tuvugisha Imana iri hafi yacu itwegereye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 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 Muri kino gitondo ndashaka dusenga ko numva nabirongowemo, ndashaka dusenga mvati Imana ndasambuye amalimitation yose. Haleluya. Ndasambuye uturimbi twose, ndasambuye ibintu byose bimbwiraho ntakwiye kurengana, nk'umukobwa nk'umuhungu akiri mutoya nk'umusore. Haleluya. Ndasambuye amalimitation yose, kino kimbwira ngo sinshobora kurongora ndi umuhungu mfise imyaka 24 ariko je nkaba numva kigiye canje ari ikaya amalimitation ndayasambuye. Ikintu cyose Mana yo mwijuru, ikintu cyose umunsi ariko aragegeza gukoresha kitarepresenta bonté yawe na sainteté yawe muri kino gitondo. Haleluya. Turaje imbere y'Imana tuvuga ngo Mana bikore amalimitation. Barakubwiye ngo umwana wawe wibungenze mu nda azovuka ari kimuga, ariko ndavuze ngo aya amalimitation wahagaze mu kwizera uravuga ngo umwana wanje azovuka ari muzima. Ndavuze ngo nanje muri kino gitondo ndavuze ngo azovuka ari muzima, ndavuze ngo azoba ari muzima, ndavuze ngo azoba ari muzima, ndavuze ngo azoba ari muzima. Umuntu yarakubwiye ngo ntushobora kuronka akazi uri umunyamahanga cyangwa udafise n'aba bagukorera ikintu. Muri kino gitondo bwira Imana uti Imana nyugurira umuryango w'akazi keza, naho ndi umunyamahanga, naho ntitwa naho Imana. Haleluya. Ariko uko biri kose Mana muri kino gitondo ndaje kuko ni wowe nsaba akazi. Sindagasaba Mose, sindagasaba profete, sindagasaba pasteur, ndagasaba wewe ndi umwana wawe. Haleluya. Muri kino gitondo ndagomba kumva ishengero risenga hano ha, ndagomba kumva ugwamo rw'amasengesho hano hantu, ndagomba kumva abantu babwira Imana muri kino kibanza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndagomba kumva umuntu avuga ibigomba guhinduka. Aba bakobwa ntibavuze mu gacerere, aba bakobwa baradugije ijwi ryabo baravuga ngo ibyacu bimeze gutya. Hari igihe tuzana kayacu imbere y'Imana, turazana kazacu imbere y'Imana.
Yesu ashimwe cyane. Tukavuga ngo Mana ndagomba ko ibi bihinduka. Hari ibyo ugomba guhindura mu nzu yawe, hari ibyo ugomba ko bihinduka mu magara yawe, hari ibyo ugomba ko bihinduka muri finance zawe, hari ibyo ugomba ko bihinduka muri mariage yawe, hari ibyo uragomba ko bihinduka mu bana bawe bakava muri ico gihe kibi mu izina rya Yesu Kristo. Igihe kirageza aho uhagarika kunyinyurana n'abantu, igihe kirageza aho uhagarika kugwana n'abantu, ukagenda ukaraba Imana yawe nk'uko aba bagore babikoze. Bavuye mu bantu batumbera Imana, bavuye mu bantu bagenda mu ihema kurondera Imana. Natwe twaje ngaha kurondera Imana. Iyi ndwi yose tuzoba turi ngaha kurondera Imana, ibitondo byacu, imigoroba yacu, aho tugomba kumva n'Imana ico bivuga ko igihe kirageze yuko ishengero riba saturé na opinion y'Imana. Igihe kirageze ku buzima bw'ishengero yuko ishengero riba inondé par l'opinion de Dieu. Turahaza ivyiyumviro by'abantu, turahaze point de vue z'abantu, turahaze analyse z'abantu ku bijanye n'ivyacu. Turakeneye point de vue y'Imana. Imana yacu ni nziza kandi Imana yacu iragororoka. Imana yacu ni nziza, Imana yacu iragororoka, Imana yacu ni nziza, Imana yacu iragororoka. Imana yo dusubiza mu gateka kacu, Imana yo dusubiza mu gateka kacu kubw'ubuntu bwayo. Si ndiko ndaheba, si ndiko ndarekura, ntaco ndekura, ntaco mpebera umwansi, ntaco negura amaboko y'umwansi. Uhora harankunda aranyitwararika, uhora harankunda aranyitwararika. Azonyishura nk'uko yishuye aba bakobwa ngo ivyo ariko aravuga nivyo, ivyo ariko arasengera nivyo, ivyo ariko arasengera nivyo. Yesu we, Yesu we, turaguhamagaye muri kino kibanza. Yesu we, turaguhamagaye muri kino kibanza. Hari abagwayi bari hano hantu, hari ababoshwe bari hano hantu, hari abaremerewe bari hano hantu, hari abatekewe n'ubwoba bari hano hantu, hari abababaye bari hano hantu, hari abafise ubwoba bw'ibiriko biraza, hari abafise ubwoba bw'igitondo c'ejo, hari abafise ubwoba bw'impera y'umwaka, hari abafise ubwoba bw'amashuri y'abana, hari abafise ubwoba bwa loyer, hari abafise ubwoba, hari abafise ubwoba bw'amaduka yabo batagishobora kuriha loyer, hari abafise ubwoba bw'amamagaza yabo agira yugare, hari abafise ubwoba bwa scolarité batazi kwizohera. Haleluya! Hari abafise ubwoba bwo gutakaza umugabane, hari abafise ubwoba bwo kutabandanya bashishikara batari confortable. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, 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 akarimbi kose kari mu vyimviro vyawe, akarimbi kose washingiwe n'abantu, akarimbi kose umwansi ariko aragushingira akubwira aho utazorengana, akubwira ibitazoshoboka, ako karimbi kose akubwira ngo rekura, akubwira ngo bivemwo, akubwira ngo n'abandi vyaranse. Oya, muri kino gitondo s'abandi, muri kino gitondo ni wowe, muri kino gitondo ni wowe, muri kino gitondo ni wowe. Ndi wa wundi yaje, ndi wa wundi aza imbere y'Imana, ndi wa wundi aza kurondera impano. Nje kurondera uruta Mose, nje kurondera uruta Mose, nje kurondera Kristo nyene ubuntu, nyene kugira neza. Lekesheteleblo shendeleko, leblo sheteleko, lakasheteleko. Fata ukuboko kuwo muhagararanye, fata ukuboko kuwo muhamagararanye, uvuge ngo ndashinguye akarimbi. Lemblo sheteleko leblo, lakasheteleko tieleblo, landalako shendeleko. Médiocrité, mu izina rya Yesu Kristo. Paresse, mu izina rya Yesu Kristo. Médiocrité ndayihagaritse. Échec ndayihagaritse mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Hari umugabane wacu, hari umugabane wacu, hari umugabane wabo, hari portion yabo, hari umugabane wabo, hari portion yabo, hari umugabane wabo, hari portion, hari umugabane kuri aba bicaye aha, hari umugabane muri Kristo, hari umugabane muri Kristo, hari umugabane muri Kristo. Nta tegeko ririho ryo tubuza kwinjira mu mugabane wacu, nta tegeko ririho. Nituruko turondera amazina y'abavyeyi bacu, turiko duharanira izina rya Kristo, rigomba kwaguka, rigomba gukura, rigomba gukomera. Izina rya Data niryo zimangana, izina rya Yesu niryo zimangana, izina ry'Imana niryo zimangana. Umugabane wa ministère urunganwe kurundi, transfer generation kuyindi. Umugabane wa ministère hazokwama hari igicaniro, hazokwama hari igikorwa, hazokwama hari abakozi.
Yesu we ndaguhamagaye muri kino gitondo mw'ishengero ry'abera bari hano ndaguhamagaye muri kino gitondo kumerewe n'abari aha hantu ndaguhamagaye muri kino gitondo abariko baracinyizwa ndaguhamagaye muri kino gitondo kuba ariko baricagwako ndaguhamagaye muri kino gitondo ku bandi bakobwa bahevye hagurutsa muri life center generation itabivamwo hagurutsa muri life center generation idahagarika hagurutsa muri life center generation imuzi haleluya ico wamenye kigiye kuguhagurutsa wowe wabonye agiye kuguhagurutsa wowe wihweje agiye kuguhagurutsa ngo bamuravye barahingurwa batangura gusa nawe ico wamenye kiragiye guhindura ubuzima bwawe urashobora kubaho uko abandi batabayeho kuko ivyo ni Yesu abikora haleluya sura mutimwami Yesu muri kino gitondo ndashaka kumva ijwi ryose hano hantu mutimwami Yesu muri kino gitondo ndavuze hejuru y'ubuzima bwanje akarimbi kose akarimbi k'imico akarimbi k'amategeko akarimbi k'ivyimviro akarimbi k'abantu akarimbi k'uburambe na experience akarimbi k'umwansi ibitero vyiwe ibigeragezo vyiwe ivyo vyose ahagurutsa muririmbyi yaravuze ngo akaruru k'intambara numva kareremba hari igihe umwansi ahagurutsa ibitero vyiwe agatera ivumbi n'ugwamo kugira ngo jewe sinshike mu vy'Imana yambari ariko muri kino gitondo twavyutse Imana ivuga ngo tujabuke hakurya naho mwijoro haje ibihusi hakaza imiyaga duhagaze ku co yavuze kandi ico yavuze nico mpagazeko kubw'ivyo nabwiye imipfunda n'ibingwanya vyose Mana warakoze kumpa ingabire y'agakiza narakijijwe kera nta hanga twarimwo nta Mana twari dufise nta bwoko twarimwo nta vyizigiro twari dufise nta n'umugabane twari dufise mu gisagara c'i Yerusalemu ariko uno munsi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu hariho umugabane wanje imigabane yanje uko ingana subiramwo utumuvyeyi aragabana bamwe akabaha umugabane umwe abandi 2 abandi 10 nk'uko abishaka ijambo ry'Imana rirambarira ngo yatanze ingabire uko abishaka bamwe yabahaye kubiki abandi abaha kuba kijyanye muri kino gitondo ico nagizwe mu vyimviro no mu mutima wa Kristo Yesu ndaje kubihekrama Satani warakoresheje ibintu bitandukanye kugira ngo unzibire umbuze kubitambukiramwe urambwira ngo ivyo ntavyo woshobora ariko muri kino gitondo ndakiriye ubuntu bw'Imana nta mugabane wanje n'umwe ngiye kurekura ariko ivyo nabikiwe muri Kristo Yesu mu buntu bwayo no mu kugororoka kwayo ndavyakiriye mu izina rya Yesu Kristo amen abantu bavuga ngo amina amen haleluya uhoraho kuryohereje ubuzima uhoraho kugwanira intambara zawe zose uhoraho yugurura amaso yawe haleluya uhoraho gukomeza uhoraho ashigikira intambuko z'amaguru yawe uhoraho ashigikira ibikorwa by'amaboko yawe uhoraho guha igikundiro uhoraho guha imfunguruzo uhoraho gushoboze kugurura imiryango uhoraho akunezereza uhoraho guha umugabane wawe mu gisagara uhoraho guha umugabane wawe mu misozi uhoraho kurabegeza amen haleluya Mana ibahezagire umunsi mwiza wa Mungu uhoraho abakomeze haleluya haleluya